Serire nationale de l'enseignement financier iperereza ubunyene genda ibanki kwibanki umwe wese turaza yo twamuhaye atwereka iyo yasokeye barabiza amabanki ukuri siracenda kumenya ntiyacaboneka iki details acezibone je ndababwira ndababwiza kuri ibintu uko biba bimeze none nk'ubu murazi igituma abantu batinya kujana amahera muri banki birashoboka ko umuntu ashobora gukora icyaha atabyaza kuko urumva twari mu gihugu cy'akajagari umwe wese yimenya none reka ndababaza kuva mu 1993 gushika mu 2005 mwarigeze mwumva leta iri kuravuga ivy'iterambere c'est la politique de la guerre kuva mu 1993 gushika mu 2005 umuntu yari yibako ukarima mwijoro umuntu kwari kwibako none mugira uno munsi kuco uvuga rero ngo collectif twese tugira urunani haje nzivugira nti turi kumwe niho bishoboka abagabo mbariko navuga tuje hamwe twese igihugu wewe uzana amahera ngaha nawe uzana amahera hariya nawe uzana amahera hariya aha mwese mwagwiza tungane babwije ukuri uburundi bwaca butera imbere umugabo je ndafise icizere kubera ugwaruka umuguzi ubona umuntu agiye kugura itongo ngo cyangwa agasanga iwe hariho ubutare ngo ya ngo itunga darirose ngo wajari y'ubutare hariyo izahabu mbijya sigwawe ni ivy'igihugu hanyuma rero hacaba umwimvyi ujya muntu yaba kuri iryo tongo mu muhumuzibukiro kuko yamuhejeje kubwimba muca mufurira agacagaruka muzi hagira ubumbaje yo je mugabo je ndabatwenge kabisa murabadadaza ntimurabagwiza tunga jewe guverineri wa province Tanganyika aha muri Kongo yararungitse intumwa ati twebwe icupa rya kinju ry'amazi rigugwa 2500 ati none harabuza abantu boyashora basi bayashore amazi bayashorera hari ikaremi umva wa froze acagurisha make we nawe ugurisha menshi urumva nta usubira kugushorera kandi ahejeje acasubira kuja gufroda yera kazana ibindi we akazomara amakontenera 5 we utaracuruza nimwe none ko iri kudashaka kumudenosa ingorane rero mfise mwebwe abene gihugu ntimushaka kudenosa mudenosheje babiheze bujya WhatsApp nico nayugururiye kugira ngo muze muradenosa muterera ivyumviro tugira uko bihebiheze haje rero mwebwe muri ko muravuga rero ibi bijanye n'amadevize urabona nk'ubu bimwe mwareka muravuga nk'ubu tuvuze ngo twiyadabute kuri marché noir no kuvuga nk'umukozi wa leta yahora ahembwa equivalent $200 no kuvuga umushahara wiwe aciye ahembwa equivalent $30 umva uri oblige guca umuduza umushahara kugira aronke equivalent $200 umudugije umushahara yahora ahembwa nk'ibihumbi amajana 3 aciye ahembwa umuriyoni n'inusu mugihe ibiharage vyagumye production yayindi uwo ibiharage acavuga ati ubu ufise meshi naje ndadugije ikiro nanje ngize ibihumbi 8 cyangwa ibihumbi 10 yamahera wahembwa wewe fonctionnaire nta na kimwe umushahara ntiwigeze wuguka kuko n'ivyo ufungura n'inzu byose byace biduga kuko nta production wagize niyo ngorane rero mpora ndababwira kirazira gupima ku munzane ihera ry'i Burundi n'ihera rya Etats-Unis ushaka kugira ekonomi ukazopima ihera ry'ikindi gihugu ukaripima n'igihera ry'iwawe uzohejeje kugwa muri kapa pima ifaranga ryawe na production abo muri paejo baheruka kumbwira tugira tuzogera evaluation mugabo arambwiye yuko objectif bihaye yuko mu myaka 2 hategeza kuba hariho omwe 50 jeunes milliardaires kandi bose bafashijwe na paejo kuru kugira igihugu tugitunganye ubinyimye nawe ndakujana mu igerezo muri complice amabanki muravyibuka inoti zibuze ingere vyagenze cyaragiye numva indwi zibiri ziheze ngo likidite ntayo berbe mparapo ngo nta likidite berbe agiye he none akakanya agiye he
ati twagiye no mu microfinance twagiye hose ntayariyo none agiye ubunyene are Serire nationale de l'enseignement financier Iperereza ubunyene genda ibanki kwibanki umwe wese turaza yo twamuhaye atwereka iyo yasokeye barabiza amabanki ukuri siracenda kumenya ntiyaciye aboneka iki details zacetse bone je ndababwira ndababwiza kuri ibintu uko biba bimeze none nk'ubu murazi igituma abantu batinya kujana amahera muri banki murabizi igituma aba banki mwebwe Roje murazi igituma abantu batazana amahera mu mabanki higa nimwe mwari mujejwe kubindasenya igituma abantu baratinya kujana amahera muri banki kubera iki je ni nabanijana miliyoni zanje 20 muri banki ejo nifite urubaza rwa mariage hagenda kurondera 10 miliyoni ngo yuragaruka hirya yejo mariage ari yasamete ngo nzegaruke rende no kwemera kuzogarukana amahera nasukuri abari kinyoma kirimo garuze oya twumvikane je mfise 20 miliyoni muri banki nifite urubanza nkeneye 10 miliyoni ngiye muri banki ngo ya nguragaruka hirya yejo ngo ayo ntayo dushobora kuronka ngo tuguhaya mbwira ngene nzogarukana amahera muri banki baza best cenda ndabaha exercice na berbe nabahamagaye cenda ndabaha exercice cenda bereka mise en situation je sindi mu economiste mugabo kubera nzi guperereza ndazi ibintu bimwe ama information amwe je naciye mvugane fata Karamenga Renova niho yarari ndiko ndavuga iyo exercice navuze nti uno munsi mu Burundi dufate ko amahera en circulation ni 100 miliyoni imiliyoni ijana bene izo miliyoni ijana n'abagabo batanu gusa ayo mahera ari mu mabanki abagabo batanu yakeneye amahera aragenda gatora akadepasa ni yari en circulation gusa imiliyoni ijana beneyo n'abantu batarenga batanu jewe rero nciye ngenda muri banki gusaba credit muri banki ayo baza kumpa bampa muri yayandi za miliyoni ijana zifiswe n'abagabo batanu ngaca ngenda kurima ibiraya ngiye kurima ibiraya nkarima ngaca nunguka miliyoni 5 credit ndasubije muri banki ndasubije muganda afise miliyoni 5 nanje nchembo wa gatandatu umuhafisa amahera ndimwo ndo wa gatandatu ko nanje je suis propriétaire y'amahera miliyoni 5 mugabo en circulation hagumye za 100 miliyoni mugabo ahe yarite zari kuba 5 miliyoni kuko je nakeneye iwaje ndawurakenerwa umwe wese yiwe ubu rero harageze ko twese tugiye gutorera rimwe turabagabo batandatu tugiye gutorera rimwe amahera yacu turayaronka je nagiye kuba elemagena none ntibagira ubu ntibagitora yiwabo bakwigwe naja yiwaje sinkwigwe rumva ntidukwigwa umwe wese kuyiwe mbwira no kwemera kujana amahera muri banki ico gihe kandi baza gusanga Neva yatwaye nza gusanga nakayatwaye nca ndayabika iwanje cambaza ikibazo muheruka kugira inoti nshasha y'igari dusanga inoti nshasha zabayeho 2018 nuvuga izindi ziramparasi izashaje zatabutse urumva nizo baramparasa nta noti nshasha heruka ndabaza none kuva 2018 nta bantu bararema itunga kabisa bararema itunga preve genda muraberugura amabati mashasha inzu nshasha imirima murabona mu mugamba yazanyovu zaravuyeho barashora ibiraya imukike bambwiye yuko ubu ntibashora mu 200 tonnes par jour na mahera urumva yinjira nuvuga abantu bararemye itunga abantu barabaye bagwiza tunga mugabo ramase monétaire urumva nta zindi noti hanyuma muri banki batangwa kunyiganira ingene bigenda baravuga baturumba mu isanzwe kubera turagira exportation banki nishobora gusohora yandi mahera idafise contrepartie
rero burumva itegeza kuronka contrepartie kugira isohore none nta abantu ntibe exporta ngo amadolari aze nta ayo maweneje ntazana none banke izokwemeta sirikere base narimye ibigori byari vyibereye mu kuzimu ndabigurishije miliyoni 50 urumva namahera mashasha ndemye narimye ibiraya nimbuye itoni 150 z'ibiraya namahera mashasha ndemye ntuze hariya honorable Victory arimye icyayi ajya no wese amahera waremye yari mu kuzimu araza mugabo none rero bizokwemeta amahera mashasha gute contrepartie yo chikire ya France parce que il n'y a pas de contrepartie mwumve abantu munyegeza ba devise ingene mu kwegera l'économie du pays abantu mu exporta ntimuzane mwumve ingene mwonona l'économie du pays ugaca ufata no devise twari dufise ukaba umudandaza aho kumugwiza tunga no kuvuga n'utwo twari dufise ucudushira umushinwa wewe ari umugwiza tunga kuko wagiye kurangura mu bushinwa ivyo dandaza i Burundi ni wiyumvire ukazana champagne igugu miliyoni wayiguze mu madolari umugwiza tunga yikoresha champagne n'utudolari wari ufise wamushiriye ishampagne yatwunguye iki ntacyo twungutse burya by'ama exoneration muvuga ngira ngo ntimuzi gituma exoneration twebwe tuba twibaza tuti inyuma y'igi myaka nawe uzoba utaguye guproduiza ku buryo y'amahera garuka mugabo mwebwe mushaka exoneration jusqu'à l'infini wewe ngo muvuga ngo mpa exoneration gusa kubera iki bimwe nababwira twakuriye mu gihugu tutabona economy y'igihugu urumva umuntu yumva isoko ya leta yumva exoneration yumva fraude ibijya muvuga ngo abayuga jude ivyo ntumubarire kuko mwese yibako igihugu rero ntigishobora umuntu wese kwibako hateza kuba police najya amategeko rega hajya nko wadebe n'umupolisi kuko ategeza kuraba ko amategeko ariko arakurikizwa igihugu kigira urutonde hirya rero exoneration bubimenya we mu mutima wawe uti jewe bonye exonera iyi myaka ingahe nawe nzoba namaze kuba stable nje ntangura rero guproduiza ntangerera amakori nanje hanyo ya mahera berekipere none twebwe tuyasohora gaherayo niho rero uzubona uvuga ngo mpa exoneration ariko nawe bavuze hariho urubanza sinzi ko baraguha feedback bare abajije kibazo nta muntu yaburanye avuga yari kubaka inzu ya 4 niveau agahindura agacagira 12 niveau nacembaza bare none ntiya present 12 niveau kijya gihe bari kuma exoneration ntibari kuyimo urayibukiye dossier narababajije ikibazo numva umuntu yari ya presence dossier ashaka kubaka 4 niveau acarahindura acagira 12 niveau acafata yasima y'amaferabeto acakoresha vyinshi kugira gire base solide birumvikana uko wari kugira ntuzeye somere ya 12 niveau na somere ya 4 niveau ntibisa hanyuma abarahinduye umva rero muciye muvuga muti duciye dukukura kwa avantage de côté d'investissement no ahubwo acagaruka mu mubwira muti urabona wewe uko wari wabigize suko ubu zana rero yindi business plan ijanye n'ivyo niyo tuguherako mugano ucuvuga ngo ndagufuse kuko urumva yazanye vyiza kuruta mugabo muca mubwira muti ubu rero kuko muvuze muti ibi ferabeto ko ari vyinshi n'isima wazanye twereke yo wayijanye nawe yarahinduye ubisigari 12 niveau nakuvuga ucuvuga uti reka rero twiyadabute kuri 12 niveau cyavyumvikana erega imwe je nabambwira abantu burya ikintu gikomeye no mwumvikana hagati y'inzego gusiguriranira nta kintu gigoye kirimo je nababwiye abo butare baravuze ati none vyogenda gutukuri rero tubwire ndababwira nti reka bose twavuyeho tubonye yuko ndabajije none ni mu Burundi rero murabonye yuko
kwinjiza miliyari $1 ku mwaka byoroshe bose bavuze bati atabwa ni make barerekanye ubutare dufise bimba batari bazi yuko amahera ataja mu kiga ca leta turumva babona twaturo devase amakori babone ntibigira bamenya ko ari umurima weze w'igihugu dushoye hanze amadevize yose ategerezwa d'abord kabanza kinjira mu gihugu akaja muri reserve nationale agiye muri reserve wewe mwamwaragize kontra na leta kuko leta niyo nyene umurima ivyo byose reka ntavyo bari bazo baminiye yuko leta ari nyene umurima ndabasomeye code ati none urazi ko bari bazi yuko n'umusenyi atari ubutare kandi muri code birimo mere de avire ko ni cyabara babajije i province atabutare bimba yo niyi mere de avire niwe wenyene yavuze ati waje nta butare buriyo we nta butare ufise kamere de avire gendera yitwa ni mine carrière ujya muse uyibaze abajya bayibimba ubutare bari bazi yuko nk'ububonye ahantu hari ubutare ucugenda ukagura iryo tongo ubwo butare babaye gwawe naho vyanditse neza yuko wewe uri propriétaire ya sore nturi propriétaire y'ubutare umuguzi ubona umuntu agiye kugura itongo ngo cyangwa agasanga iwe hariho ubutare ngo ya ngo itunga darirose ngo waje hariyo ubutare hariyo izahabu mbijya sigwawe ni ivy'igihugu hanyuma rero hacaba umwimvyi ujya muntu yaba kuri iryo tongo mu muhumuzibukiro kuko yamuhejeje kubwimba muca mufurira agacagaruka mu muhumuzibukiro kuko aje kuba handi hanyuma mukimba wewe rero uri umwimvyi wimvye utegeza guhembwa none abo bene gihugu b'abarundi ubakorera ku busaga wazanya amahera uinvestisa ategeza kugira inyungu ayo mahera yawe ukarekipera n'inyungu yayo wazanye technique none nihembwa iyo technique ko abandi bari bicaye nawe wewe wazanye uhiga bwawe kugira ngo wa muri musoromwe novuga muca mwumvikana rero na leta muti none dusoromye wewe uzotwara ibingana gute leta nayo twari ibingana gute mushoye ni wa murima w'ibijumu uvuga uti turasoromye turashoye ko dushoye imbegete 5 wewe twara zingahe na rero twari zingahe mushoye rero mugurishije icambere ya mahera yose mwagurije bwa butare abaza gutaha reserve nationale hanyuma wewe urafise pare yawe berbe ikiguha contrepartie mu marundi ukajana hariya muri banki yawe igihe uzokenera kwemporta ikintu urumva ya madevize ni reserve nationale n'ubutimvye ubutare nayiwe amadevize ni richesse nationale acaza nawe ugomba kwemporta ikintu bakaguha amadevize yo kwemporta ico kintu mugandi leta muguma muzana yandi nasanze nga mu Burundi twoba honnête twese mu myaka 5 nta mukene bari nga nta mukene bari mu Burundi mugabo tanke no sommes pas honnête none tubaze kugira reserve nationale tukayibona so l'économie du pays iboneke bacaba ngo none ngo urumva ngo leta nayo abantu bazi yuko ayaja mu kiya ca leta hajayo gusa employee tax bateza amasobere gusa bose bateza amasobere ntibazi ko leta yinjiza yandi mahera daciye muri obere none ushoye ubutare bw'igihugu none ntiwumva ko baca bajana contrepartie kuri trésor public hanyuma handika ba reserve y'igihugu muga nk'ivyo umwanya wo kuvyiga n'uwo ko nabo baminiye baciye bavuga bati batubarize baze ministre na obeme ko barigira bayitwigisha ikode mini kuko bari bazaje bavuze ngo muri capitale sociale ngo ni au moins 16%. Bari bazi ko ari 16% yo kuja kugabura. Ni capitale sociale hakaba na fond d'exploitation ya minere. Gwerera amahera wazanye iyo hageze kugabura ni ganyaganya umwe wese kuvyo yazanye. Je nabaha karero none twimvye ubutare bwo muri yaridi. Office valeur da miliyari. Mu kubugimba tukaba twakoresheje ntuze capitale ntuze amafo de 100 bon shaka dufate 200 millions muga turiko twimba ubutare bufise valeur da miliyari
noneho uca ushaka guca utwara 900 miliyoni leta itware 100 miliyoni we wazanye leta yazanye ubutare bufise valeur de miliyari kugira ngo tubusorome nawe wakoresheje imiliyoni amajana 2 novuga ubanza kuvuga uti inyungu y'izo miliyoni amajana 2 urumva imiliyoni amajana 2 ni gwawe double inyungu y'izo miliyoni amajana 2 nangahe mugaca bavuga muti dufate kwa miliyoni 100 muti none uyu mutwe wanje nawo technology nazanye ntihembwa atego sawa turaguhaye miliyoni 100 zaya amajana none mushoye we miliyoni za amajana 4 baciye baguhereza miliyoni amajana 6 nazo zija kwa nyene umurima none aho harakaregaje kari bamaze kubitahura ne bavuze bati rega twaramenje igihugu bwabo kuko basanze umutayi wabo ntuhomba kuko utegereza kuguka niyo ganyaganya tena nabwiye none hari pourcentage mubona banditse bavuze bati mugabura production par le système ganyaganya le principe ganyaganya ganyaganya no kuvuga umwe aronka kuco yazanye wazanye uraronka wazanye vyinshi uronka vyinshi wazanye biki uronka biki mugo murima nuwande nuw'igihugu camwe yumvira rero umunsi namwe bambwira ngo nta butare buriyo hamwe mu Kirundi mure bakanyiruka ko ngo nabesha bene gihugu nageze kirageze abarundi muri hatari kabisa ngo ndabesha bamaze kugira container maze kuzura n'amamashini atarashika amamashini ntarashika baracagira nyene bimwe vy'isonde sonde bariko baratabaho bazoshira amahangare rumba basanze ubutare bwuzuye burya buruzuye hajya bamaze kugira intuzeye container iruzuye bafise mugabo kubera babandi bari kwagwanya economy du pays badashaka ko twexporta ubutare baca banyiruka ko je ndumumenja ndabesha abanyagihugu ndagize iki niyo marché noire y'igitoro mwebwe abadandaza aragumutse hajya mwana niwe gatoyi gusa mwagira muje mwibarabara nuko ngira ngo ndi ntagondwa nyane ndakubwira ati ca mwibarabara ni washaka uranyica je kuri butunzi bw'igihugu zopfuma nemera mfe dasha je Burundi budakize ni kufa na kupona nurugamba rega nurugamba iyumvire fasha umuntu afise marché noire y'igitoro kigugwa 8,000 litiro mwebwe badaraza mugaca bavuga ngo climat des affaires irapfuye mu Burundi ngo ndayishe ndamenje umukuru w'igihugu akitwa umumenja kuko atabaye igihugu kubera iki ntavyo muzi ico itumanje ndabaharira gaca avuga nti ntavyo bazi reka ndabigisha umuntu basa azakora icyaha kiza birashoboka ko umuntu ashobora gukora icyaha atavyo kuko urumva twari mu gihugu c'akajagari umwe wese yimenya none reka ndababaza kuva mu 1993 gushika mu 2005 mwarigeze mwumva leta iri kuravuga ivy'iterambere c'est la politique de la guerre kuva mu 1993 gushika mu 2005 umuntu yari yibako ukarima mwijoro umuntu kwari kwibako none mugira uno munsi kuco uvuga rero ngo collectif twese tugira urunani haje nzivugira nti turi kumwe niho bishoboka abagabo mbariko navuga tuje hamwe twese igihugu wewe uzana amahera ngaha nawe uzana amahera hariya nawe uzana amahera hariya aha mwese mwagwiza tunga ndababwije ukuri Burundi bwaca butera imbere umugabo je ndafise icizere kubera ugwaruka je abo muri paejo aheruka kumbwira tugira tuzogera evaluation mugabo arambwiye yuko objectif bihaye yuko mu myaka 2 hategeza kuba hariho omwe 50 jeunes milliardaires kandi bose bafashijwe na paejo kuko bageze kure abajene ngaha murimwo ndabizi ndabaza nti ivyo birashoboka ngo none nk'umuntu yatanguje imiliyoni 50 mu myaka 4 akabashitse ku miliyoni 500 ngo none mu myaka 2 umva azobafise muri yari ntazoya uregeje niga n'ibiharuro gusa simple none je umwana nahaye imiliyoni 2022 ndamushingira intaye kuko namuhaye mu gahigo twagize nyene turahiga namubwiye nti je mbwira ndaguhaye miliyoni uwo noho miliyoni mu mwaka umwe akabanyeretse ko afise miliyoni 2 ninde yari umwana muto yafise nk'imyaka 18
umukobwa ubu muri hamwe mperuka kuzunguruka nasanze inkoko yari yashoye inkoko atazi hari kuko urabona inkoko ntuzirindiriza hageze kushora ucushora mugaraba baracane ko ngiye yazishoye mugaca mbwira ati nagira ndakwereke ati kuri konte yanje ngiye chèque certifié ati hari ku miliyoni 20 muri banki yanje yiwanje ati ngijya industry ndiko ndubaka izo kuhingura ifu y'ibisunzu muri wa miliyoni ni muri wa miliyoni atego turi muri 2022 niho namuhaye miliyoni uno munsi mwumva amahera afise ariko agira industry aza urumva kuri konte muri banki afise miliyoni 20 nico gituma mwebwe abadandaza mugira fraude parce que ntimurabagwiza tu none mwokunguka gute wogura irya GPV wite gute utagize fraude or ugize fraude kiga careta kirabuze ejo bakazoza kukwiba ntuzorondere police kuko ntihembwa kuko yahembwa ajya amahera mutanga y'abakori n'abatagisi nta barabara rizocibwa wowe waguze urujipe gwizwa ufisa miliyoni muguga cuca bw'ibarabara ry'ibinogo genda ugashika gwataguye kumanyagurika none wungutse iki kugira ivyo bihera ukajutagwa kurira turabuze umuyaga nkuba none uzokuba kwa n'icyo umuyaga nkuba warase gutanga ikori ega ubu ni igihe cyo gukanura tukumva akamaro k'ikori utaritazi si ndakunda ntuze Perezida wa Lincoln Ibrahim Lincoln narasomye igitabo ciwe kaje burya ndakunda gusoma ninumiyega Lincoln abantu baridoze ngo baratangwa amataxe ngo yaduze ngo yabaye umurengera ngene baridoga gose inyishu yabahaye nimwe gose ati muriko murizwa n'ubusa ati muriko murizwa n'amataxe ati sawa ati yo mwari muza amataxe mwebwe nyene mutanga atawe yabasavye ati niyo meshi kurusha ayo muriko muraririra bati gute ngo muzi icupa rya henekene riri ku taxe ngana iki urihevye ukinywera ibisanzwe hari ngorane none ko mwidoga ngo amataxe ni manini icupa rya champagne si 200% taxe none hevye champagne ugaca winywera mu stero ubuziki ugacurira ko amataxe maremare nawe ayo wikwegera muri ico gitabo ayo wikwegera niyo meshi ico gitabo bamubaza utubazo twishi harimo inyishu zitari nke Lincoln ndamukunda cyane Lincoln yatwaye mu gihe hari yakiri esclavage mu ntuze muri Etazini hari esclavage aragenda ariga aravuga ati Etazini ntizopfa iteye imbere tudakuye esclavage dutegeza kugira abolition ya esclavage aca asanga mu mugambwe we bose bafise aba esclave bose bafise aba esclave hagira bivuga mu mugambwe tahiyo shakura ati ndabarahiye ntituzopfa duteye imbere esclavage tavuye aranabibereka siriya exploitation de l'homme par l'homme ntibizokunda ko dushobora gutera imbere hanyuma nyene baranyinyana aravuga Jesse ndekura esclavage tegeza kuva yarahejeje manda naye baza ko yarashwe n'abandi yarashwe nawe muri system kubera iki banka guhinduka parase guhindura ibintu kandi yumva development burya rero niyo ngorane dufise uno munsi hariho umudande zavuga ati je secteur ni gwanje nta wunkorerako bagaca bagenda kubwira ADB ntimumwemerere kwagire yuyu aje kungunda birabaho ivyo biriho umwemvezera kaza bakamufyita kandi atanye umutahe munini kubera ngo yo hava ankura kuri ubugari bwanje ivyo biriho mugaje nagira ndabwire jewe ndiko ndiyumvira ku bwangingo nkabaje batsindira amasoko ya leta utsindiye isoko ya leta inshuro zibiri ntiwari kugaruka waba uri warose umutahe wo kuja kugira production mu bisanzwe ntivyumvikana ngene ushobora kunguka 3 miliyari ugacugaruka gusubira kugundana wacuvuga uti je darose umutahe ngira nje kumugwiza tunga ngwize ngire production hanyuma uwundi nawe atarafise ntaze nawe atsindira iyo soko nawe aronke nawe acagenda muri production
ku buryo je hari igihe niyumvira nti code de marché public dukwiye kugira yuko uteza kwerekana amahera ukuyemwo icyo uzoyakoresha tukandika mu makondisiyo hakabaza guhiganwa amasoko ama projet uzoyitsinda tukanaliza projet yiwe tubonye ufise projet nziza nazo zikaja mu makritere yo guhiganwa kaca vuga uti jewe nzokora iki niki ko jewe ibi by'ama service byatumye duhomba wewe rero ico kintu utagikoze ntuzosubira gutsindira isoko nimwe mu Burundi baca bakwera imina ivyo byo basawa service ndababwira ikindi cyatumye Burundi budatera imbere nivyo nyene twese baraduhenze duca twiruka muri secteur tertiaire nimwamubona no munsi mubona amazu y'amabati ruguru nuko twagarutse kuri secteur primaire normalement iterambere rihera kuri secteur primaire muga produire matière première hagaca haza secteur secondaire industrie abantu bamaze kugira amahera rero secteur de service rero ciza nihiza ni habo no munsi bariko bavuga ngo do privatize amazi n'amatara cyera babwije kuri ntaragera ndabwije kuri ntaragera ni bande muri mwebwe muri pré-investissement mu mazi n'amatara erega regidezo ni sociale normalement regidezo ajya amahera y'amazi n'amatara turiha nico gitwa nabandi ko batwega none ko mubima amatara muyabaha ku buntu ajya amahera yinjiye murishe normalement niyo mahera bacaja kubaka yindi barrage niyo mahera bacaja kukabuta ayandi mazi mugabo mu minsi yahera waza wumva ngo regidezo ngo bira ngo twarose ngo twungutsaya ngo conseil d'administration ngo tugabura gute ngo reka ngo transe ngo abakozi tubaye prime de bira barazanye mutahe ko uri kubaha inyungu barazanye mutahe conseil d'administration mu nama baronka per diem bakongera bagaca bavuga ngo tantième kuja kugabura inyungu utazanye mutahe twari gutera imbere gute nuno munsi mbonye regide zisohora amahera ngo miliyari 16 zigiye gukora iki nuno munsi none kare yahora caja mwisanzwe uno munsi kubera tukiri muri ivyo byo kuvyuka namwe ntimuremera gushira amahera muri ico gisata kubera muratinya ubu rero ko mubanza kuronka umutahe regide zibaza kwidebati gakora ikayazana ayo matara n'amazi hanyuma rero bimaze kurama namwe mugaca mutangura kwinjiramwo rero ico gihe muzoshika ku rugero regide zica yiviramwo igasigara mu regulateur nivyo namye mvuga ko otebe harageze yuko uno munsi otebe aba regulateur ajya mayizini imwe yose ikagira umudeje wayo kugira baje ku rugero rumwe nabantuze hari baro benero vimax na za protein dore no kuvuga amayizine n'amayizine hanyuma otebe ikiba regulateur cayigira inyuma kubera iki twarose abagwiza tunga binjiye mu gisata no muri muyaga nkuba nuko uko binjira ari benshi niko uca wigira inyuma ukaca regulateur kugira ntihaba amakonkirase mugabo uno munsi ntihari bwagere tuze turiyumvira ibintu bimwe bimwe ivyo vy'amarishe tukiyumvira buke buke tuzoshika mugabo nitwakurira kuri ingeso yo kudatanga ikori tuzobikora gute turatanga ikori turatanga tax ntimuze muje kurondera kweri naye kwahenda ntimuze muje kurondera inzego z'igihugu muzi ko atakigega zifise ama paritatique umenga n'ibintu vyabo hatwe twirwa turatwenga twirwa turatwenga urabona leta kugira deficit de 400 miliyari nk'akarorero deficit 400 miliyari giye kurondera ingurane kugira irihe aba création bayo mugabo mu nzego za leta nyene mu ma institution de leta ugasanga ariyo 500 miliyari yicaye ngaho kubera iki ama paritatique umenga ni propriété privée araroke ayo yose aramahera y'igihugu bategerezwa leta ntibayemere kuja gufata ideni kandi amahera ariho oro uburi kuragiye kwina izotera imanuka gushika ija munsi y'ukuzimu oro rero ubu twese twoteka umutwe umwe wese akarondera ikintu ashora bijya yavuze marché intérieur nk'ubu
ndabatwenge kabisa murabagwiza tunga ariko murazi cari cyo kuburaho mushorere bigori abantu bashonje mu karere mukanka kuvuga muti bijya bigori ni mu bimpejewe ndabisye hanyuma ndafise isoko nzobishora i Nairobi nzoshora i Lubumbashi heka kubera iki mwamenyere kuba abadandaza ntimwamenyereye kuba urumva iyo ni secteur secondaire abarimye bararimye ibigori hakenewe ubihingura acashora ibaze ibigori mwarabonye ko mwimbu waduze ni munini none uwo mwimbu ushitse tugifise plus de 40,000 tonnes mwumva iyo yindi stock igirije hakabara abagwiza tunga bavuga ati nganda vyihingurire ndabishore kandi muzi hagira ubumbashi yo je mugabo je ndabatwenge kabisa murabadandaza ntimurabagwiza tunga jewe guverineri wa province Tanganyika aha muri Kongo yararungitse intumwa ati twebwe icupa rya kinju ry'amazi rigugwa 2500 ati none harabuza abantu boyashora basi bayashore amazi bayashorera hari ikaremi harabuze n'umwe ashobora gushora akavuga ati mwama industry y'amazi mwe jewe ndisinye ubu nice ndumukorektere ndayashore hakabona n'uvuga gutyo kugira ngo bace baproduce amazi menshi kuko afise yashoregwa arambwira ibintu vy'indya cyavuga none twabutse umugwiza atunga yovuga ati ngira mpingure bijya bigori ndabishore haza amadevize mu gihugu naje mporoprize utuzino dukeyi naragiye kurondera isoko i Lubumbashi sanga bakeneye kanite nini cyane ntarashikako abantu bakubwira bati pare juru nimiburi buri wogira itoni 200 mvuro muri n'ibizino ku mwaka twimbura nk'itoni 180 wumva ndagera mugabace bambwira umuti bati ingo wubake ngaha hanyuma wimburire ngaha nyene ucushora ngaha ega no kunyera iterambere zuko nanje nkaca mvuga nti ndapatrie Raura arahabona Raura ari ngaha Raura yarabanze kwinjira kuja kurima hari ikongo hajya azozana amadevize mutangare basi arapatriye nawe uko abandi barapatriya yiwacu natwe tugira barapatriya bazana niho tuzatura bagwiza tunga ariko vraiment genda basaba ikintu kimwe kandi nca ndangiza ngaruke ku kintu cikori je narababaye kugira umugenzo wo kwiba igihugu kandi uzi ko atari amahera y'umuntu ari amahera y'iwanyu nyene aho obere nasanze yumvikana n'abagwiza tunga abadandaza tuze turahindura none umuntu azanye ivyo mugwiza tunga wo mushinwa cyitwa mugwiza tunga nawe numugwiza tunga mu Bushinwa kuko urumva ariko ashorera umushinwa numugwiza tunga mu Bushinwa so mugwiza tunga w'i Burundi akaza obere hariho ubwoko bw'ubusuma nabonye bukomeye bakumvikana obere akamubwira ati bafise amastoke hajya mu Kabanga ahe Mugina hakurya muri Makamba hari Imanyovu baratse amahangare aremporta gaca abirunda muri yo hangare aramutse rero umunsi wo kubipakiraza obere acavuga ngo banze umperiste yivyo uza kuzana kugira nibagufata nce ngutabara agacaza ikamyo ikaza Amenya ikicira hajya kuri obere ikigira kwa bahati mbaya nk'ubu kamufata uza ojewe ngo bamaruriye ngo ntaheze ngo ntangorane muri obere agaca telefone nguye twari twabiharuye ngo ni facture gusa rutari bwa muhengo mbere ngo ca ndayizana mutamufashe naho fye arabitwaye ntawe mwumvise twafasha muri quartier nefu hangare yari irimo ibintu byinshi cyane bafroze uwo mudamu twarafashe hanyuma ca ubwo nyene muri obere bacara muburanira bamuburaniye turatsindwa abagabo twaratsinzwe hanyuma cyane cyavuga nti je sintsindwa tumuje ku makanda turabe yafise amastoke n'uce tutakuraba ivyo yadeduwa ingene bingana basanga afise urustoke hajya muri nefu runini gose ibintu yafroze none ngaho yarazi ko asize nababwiye je nshatse na Perereza
kandi je ntagira umuntu azompenda urampenda ukigira mugabo ubuzi ko ntaheranwa ndabirondera gushika ndabitora niyumvire nkaho uwo muri obera akaba ari we yoruganiza fraude hariho ubundi busuma urumva nico gituma afete byari byarapfuye byose none wishwe nabo muri obere nyene none wokirira abajahe bakazana ikamyo nk'ubu haje ikamyo 200 zibiri zikagenda bakazikorera amadokima neza zikaca zikadugana n'umumotari canke office aga probox bashitse hari muyinga hamwe hejuru barengaje kakabariye agaca muha ya madokima agaca agarukana ayo madokima agaca azana iyindi kamyo ugasanga hari ikamyo 50 ku munsi zose atandimwe deduwaye kuri dokima z'ikamyo zibiri ivyo vyarabaye hariho ibindi abo barabanyagitoro rero ashizeje tuno twose bakaza ikamyo nk'ubu 10 zikaba arizo zaciye muri obere 20 ntizaciyeyo zikaza ziza hajya impande yo kwa Ntare hajya haruguru ku Gasenyi mwarigeze kubona haza harahagarara amaremoroke menshi amakamyo citerne baba barindiriye yo muri obere agaca duga agaca tora amadokima zazindi 10 akazifata mu ntoki gutya agaca escorta ya makamyo ari imbere zose nazikontoroye zazindi zose ntabyo muzi yuko hariho abakuri igitoro hariya kuri sepe saa 5 y'ijoro saa 7 y'ijoro niko cyasohoka cyenda kurikira gato je nkibonera ibintu mugabe ingorane ndaraba abo bantu notuma bose muca mubaha amahera bagaca bampenda ngo bwa bundi sivyo uwo ntumye ngo genda ndabire hajya acaza akambwira ngo yanga bwa bundi baguhenze kumbe bamuhaye agafeza hari umunsi umwe nari nafashe imiduga 9 mbwira umuntu ntigenda mwirohero ku nimero iyi umfatire ijya miduga acaragenda ndamutumye saa 3 anzanira raporo saa 11 ngo burya bwa bundi oce nasanzeho imodoka zibiri gusa ni kandi mfise n'ifoto nazifotoye mfise n'ifoto nazifotoye gutya undi munsi bariko bapakira imiti hajya mu Gatumba bapakira mu ifuso umva barafroda nkuba kajana mu Gatumba bakegeranya bayishora ikongo hanyuma bariko barapakira iyo kamyo ncanda telefone ntiiruka ni kuri poto 12 muce mwinjira muri hari imodoka iri kurapakira imiti muce muyifata ncanigira mu nama nzingo aho natu mvuye mu nama masa 8 nimbwira byageze gute ahubwo ngo burya ya modoka nta twigeze tubona ngo ahubwo tuyibonye ipfi Kongo vrema bakiri ko barapakira ubundi nawe nabwiye ko Perezida haraza kuza fraude imakamba ntihari yibuhema niza kwinjirira imivinyo baza kuzana baza kuyinjiriza ibuhema binjira mu Kayogoro ntigenda rero utegereza gushika saa 4 y'ijoro aragenda none ntatanze amategeko urumva aragenda agiye mu gatondo rero nivyagenze gute ntibaratoye ngo wapi ngo twararindiriye ngo nta charge nawe yibagiye ko uwambwiye ko biza ari wasubira kumbwira ko byaje acarambwira ati washaka baranabonanye yaraje byaraje njabwira umukuru w'iperereza ntihamagara uriya hariya nimuhamagare nari natumye ujejwe ipererezaga Makamba nimuhamagare mubwira uti hariho ibintu byihuta ngira ndagutume niyashika uca upfunga umushoferi wiwe ntuwe uca umureka aje mu bandi ba ofisiye mwirigara yuko utaramuha ubutumwa ntuca upfunga umushoferi wiwe uca umubaza umushoferi ati ntimwirirwe muramfunga ati imivinyo yaraje kabisa ati washaka nije bace bayirungikana ndayimanukana ibujumbu Europa fraude manukanywe n'imodoka yo mwiperereza duca tugenda gusakiwe yaba mu Kajaga duca usanga niho ikiri muhiriwe niho yayistose urumva rubanza gahoro bagwiciye none mbwira ufise abantu nkabo wewe ukunda igihugu
urikora kigwanira obere complice police complice raseba complice mbwira wokora guturi Neva umuca mwumva umuruhondo muca mwumva umuruhondo mwebwe abadandaza urumva nta numwe azombwira ngo nakaya ngo yatwivye kuko iyo fraude mwe mushatse kwigwanya naho ba muri mwebwe aba fraude mwe muyigwanije nimwe muca mu devoir cende bukakera muri zane 90 hajya mu kirimba kwibubu hari hakomeye cyane yari centre nini abadandaza wagize fraude nibo baje kubwira douane wazubona douane ishitse kubera iki bijya wavuze umva wa froze acagurisha make we nawe ugurisha menshi urumva nta usubira kugushorera kandi ahejeje acasubira kuja gufroda yera kazana ibindi we akazomara amakontenera 5 we utaracuruza nimwe none kweri kudashaka kumudenosa ingorane rero mfise mwebwe abene gihugu ntimushaka kudenosa mudenosheje babiheze bijya WhatsApp nico nayugururiye kugira ngo muze muradenosa muterera ivyumviro tugira uku bihabiheze singa bijya byo kuduza ibiciro twe twamanutse ikiro c'inyama kigugwa 15,000 umu office yasubiye buke yashasakira ku 18 ati none habaye iki hagati yejo n'umunsi ngo idora ryaradutse hajya rero mwebwe muri ko muravuga rero ibi bijanye n'amadevize urabona nk'ubu bimwe mwariko muravuga nk'ubu tuvuze ngo twiyadabute kuri marché noir no kuvuga nk'umukozi wa leta yahora ahembwa equivalent $200 no kuvuga umushahara wiwe aciye ahembwa equivalent $30 umva uri oblige guca umuduza umushahara kugira aronke equivalent $200 umudugije umushahara yahora ahembwa nk'ibihumbi 300 aciye ahembwa umuriyoni n'inusu muge biharage vyagumye production yayindi uwe biharage acavuga ati ubu ufise meshi naje ndadugije ikiro nanje ngize ibihumbi 8 cyangwa ibihumbi 10 yamahera wahembwa wewe fonctionnaire nta na kimwe umushahara ntiwigeze wuguka kuko n'ivyo ufungura n'inzu byose byace biduga kuko nta production wagize niyo ngorane rero mpora ndababwira kirazira gupima ku munzane ihera ry'i Burundi n'ihera rya Etats-Unis ushaka kugira ekonomi ukazopima ihera ry'ikindi gihugu ukaripima n'igihera ry'iwawe uzohejeje kugwa muri kapa pima ifaranga ryawe na production jewe muri FM nabajije none ko muri ko ngo tudevariwe ifaranga umunsi umuceri kilo cy'umuceri cyo gw'ibihumbi 20 economique matungutse iki kuko tudevariwe kilo cy'umuceri kizoshaka iduka none mwabibonye we na mwabibonye igihe twadevariwe igere vyageze kuko mwebwe mugwa mubona importation nimwegera mubona les conséquences kuri bijya mukeneye ku munsi imfungurwa gupanga inzu ibwo nyene barari bari guye ushaka gutora umuti niyo ubikeneye gira production urabe ko bidaca biba amahera mva makungu niwe yakeneye igwiza umwimbo ntubu umudandaza kuko urumva udandariza umushinwa ukuya yaraharura yarungitse mugabo we ntiwinjije aho ari kuvuga ngo twe export ucewe mporota mugabo mbere yuko meza kameme ivyo vy'amakori hari hakandi ko muri ADB je nama ndiko marabagwiza tunga cenda kivuge mugishire muri deba iyo muri ko muragira amadeba none burya je mfatira ku mu diaspora nta devise akuye Burundi aravuze ati je ngira ngende mu Burundi niyubakire inzu kiva kute $2 millions agaca agenda akagura ibikoresho byo kubaka iyo nzu akuzuza amakonteneri 50 arayujuje arazanye ni Burundi uwo muntu amwegizaniye abakozi kosa no mu privacy ashaka kwibakira inzu yi jewe kuko sipoza
ko ari ibintu byari biri mu kuzimu ngaha mu Burundi ivyo biferabeto ayo makaro ayo mavitre bivundurutse aha mu kuzimu none si itunga ryinjiye mu gihugu rivuye ku madevize y'ikindi gihugu je niko je ndabiharura yazanye amadevize mu gihugu kuko bijya twari kuvyemporta mu madevize y'iwacu none yabizanye cyako kantu namariko nakiyumvira nawe mukwiye gashira muri depa mukumviritse kuko hari igihe burya natwe dufite na ku bintu je nama ndiko ndaraba murabona amashanti hari mu gisagara murange nangana daba inzu ziko zirubakwa zose ni materiaux importé ferabeto ziri importé isima importé amabati importé amaravabo importé nene gashaka ayo mashanti mbona ari menshi amadevize agura ivyo bintu ava ko niyo binanase n'amadevize kugura igitoro imiti n'ifumbire ayo yandi ava maja mufwe mumbwira ko muyakura hanze muyazane muyandikishe aje muri réserve nationale tubone ko economie du Burundi yaduze oya namwe ni murabe izo shanti mu Burundi ni igihugu nasanze gikomeye murabe imiduga iri ngaha mwibarabara mishasha kandi vyiza myizigurwa meshi genda mu birabe none ayo madevize avahe soit murinjiza amadevize mukanga kuyashira muri economie nationale soit muratwiba amadevize muranyegeza ico cyose nk'icyo bamugishira muri deba nk'ubu mukavuga muti muri mu nama nk'iyi no twokora iki kugira ngo amadevize aboneke mu Burundi mugaca bavuga ayinjira muri tourisme abantu baje mu manama abaje gutembera barinjiza amahera muti ajahe twebwe natwe twazanya ngahe muri exportation nk'ubu mukavuga muti ubu ntuze secteur minier murayifise muri safe said muti abaminiye ingaha tubwire amadevize ajahe mukicara mwebwe bwegene mwashaka muhejeje kubibona muti twigira inama iyi mugaca muvuga muti ubutegetsi tubukeneye ko budufasha kuri 1 2 3 4 5 ikibazo cy'amadevize tujya tukimare turagihejeje birashoboka hamwe se mugiye ha kubera jewe ndavyumva kuko tuvuye reka twinjire mu kindi gihugu gipanze aho bene cyo baribo bariko baracubaka mugabo urumva mukiga mukagira deba none ga hotel wewe baza bapanga mu marundi cyane bapanga mu madevize cendazi hari hama hotel kabisa usanga arimo abanyamahanga yamayuze nga Hakiri Garden Club de Vacances ntuzitara ari Club de Tanganyika ku mwuzure utarabumwuzure sindarabi wawe kwa hamahuzo hagiye wahuko bo mugabo none abo banyamahanga baza kurara muri ayo mahoteli mubaha ivyumba mu marundi ayo marundi bayakuye hehe baje bayazanye deni bazanye amarundi bavuye hanze none nkaho ntitwomaramara nababwiye hajya nko mu kwezi ndashobora kuvuga nti iperereza ca mu mahoteli yose umwe wese yerekana amadevize yazanye bati hoteli yazanye kazabona $2 ngo ibihumbi ngo 6 ukwezi kose ngo hinji ibihumbi 6 kandi abaminiye ndabibabwiye uko nyene barahavuye bari revolta bati no ntibishoboka yuko atamahera yinjira none ntitwavanye dukundanye namwe yebwerega gaha muravuga muti no ibi bintu ntibishoboka mubaza vuga ngo ntibishoboka se fini muca mubiheza muza neza twari twiyumvikane yuko tuzokwexporta amakara avuye mu kizuko abanza kumbwira ngo banze umpa amadolari ntajya ni uyazana none ga muza neza wewe tuza kusaba amadolari kugira ngo wexporta amakara canyo ureinvestisa nyene ukayo makara ukayironka nyuma ugashora ukacuzara amadevize kana twari twavyumvikana muza neza imisi yose duhuye burya afitiye ideni kabisa nawe ntubizi duhuye imisi yose kugira nti wewe urafitiye ideni hakushora amakara avuye mu kizuko
twari twumvikanye 30 tonnes par jour singa hajya ntibakeneye hajya hiki Dubai igihe twari muri expo muri COP 28 twasanze bakeneye amakara gose kubera ntuze bya bindi banywa bashushe n'akabrochette Dubai kariyo botsa ku makara hayi genda urondera igasoko niyo ningorane mwe mushaka ko ari bo baza we uraja kubahiga isoko ni ujiri amabanki namambona biyicariye barindira umuntu azi wabo kandi bajeje gucuruza amahera none umuntu acuruza amahera ntagenda iyo mukiriya ari nugenda mu basangeyo warondera abakiriya tutangure dukanure tuba businessmen reka mpeze numvise ko mufise umunsi mukuru mugabo naje muranyibuka bashareka naje none nk'ikicigwa ntanze none ga urabona nk'ubu ngiranje mu bindi bikorwa ndakora gushika ubwishike nce nicara mu biro ntangure kuri amadokima nayo urumva sindonka umwanya nanje wo kuza aho muri ngo nanje ngira akantu muranyibuka muranyibuka nakundi mugabo mu biyago byanyu mugira ibiyago kameme Burundi burya igituma twavuze ko ijambo nakazoza ishoboka nuko dufise umutahe dufise abantu dufise matière première chaîne de valeur vraiment umuntu atari muri chaîne de valeur yumva ko atari mugwiza tunga nane nko mugiye kuraba eraga hari Nyanza rake ukaraba abarimyi bararonka nawe nyene akaronka ahubwo nawe nyene sindaraba nzomubaza ko aratangura gushora ndaba amadevize yazanye ingenanga nazaringa arubera riga arubera nzomubaza noneho yimburiye wire sasiere ntarashora nkubu akaduha raporo akavuga ati maze kwinjiza amadolari anganuko narakunze hariho umujene ashora amabuye muri ajya amapierre précieuse avolonté wenyene amahera ayacisha muri berbe yose avuye gushora bagira transfert muri berbe ntamukunze niwe yavuze ati Uburundi bukenye butokenye nagiye mbona agunduye titane yumvire titane nawe tevye ndavuga nti yori uzane nk'indobo ubirongere ngahi wanje mbone yo urumva nivu ririmo ubutare subutare buri mwivu babe oya n'ubutare buri mwivu sivu ririmo ubutare 97% yumvire tenere 97% titane hajya mu cibitoke gibukenanya ku munsi iyumvira akoresha intoke kwa gatanu heze umunsi umwe yimbuye 4 tonnes et demi 4 tonnes et demi omujene cyane yumvira Uburundi bwose bwose butare none dushonje kubera iki no twire forte kabisa twire forte tuvuge tu Burundi kirazira ko bukena bufise abitwa bagwiza tunga dukore je navuze nti emwe amakontra y'umurundi na kontra y'umunyamahanga je sindazifata kumwe kuko umunyamahanga hariho rapatriement de devise umurundi nta rapatriement amahera caja kwibakisha igihugu cyane cyo gituma tangora nefise ku murundi kuko umurundi amahera cayubaka ya reserve nationale ikaba reserve amarundi akubaka cyese numva ari ibintu byari byoroshe tubigiye inama ikigega cha leta ikaronka namwe mukaronka twese hanyuma tukubaka amabarabara tukubaka ibintu byose none rero reka nizere yuko uwo mugiye mufise morale ko mwavuze ngo moralisation iyo umaze kumenya ingwara ingene imeze imva n'imvano yayo burya kuyivura biroroshe burya ndamaze kubona abarundi bariko barakira nukubera nemera nkababwira ukuri ko ndababwije ukuri namwe murabona muti iki kibazo turagisangiye reka rero tukivurire hamwe twese bica bigenda neza nawe bere ntubutinya kuvuga ukuri ngo bavabona ko arose make ngo igihugu kiratembagayo babwira uti ni makeyi none mwebwe nta soni amahera ingene mungana mugabo ngayo amahera yinjira ayandaje ukavuga ukuri adebe ukavuga uti none guha exoneration ukamara imyaka 5 ukirondera exoneration nta soni
bukavuga ukuri gutyo nyene nta soni ubu hari hageze ko nawe wozana muri leta none n'ubu uracasaba leta n'ivyo tukaza turabivugana gake hanyuma y'amaweneje nayo no kwerekana icyo yakoze kameme nayo murayaraba kuko kwegizonera umuntu nta kintu ari kwagwiza kwitunga pokwa atari kwaragwiza itunga yego hariho amaweneje ama association usanga yubatse ibitaro usanga yubatse ishure usanga sawa nabonye nk'ishengero ryagize ibitaro ngaha mu Kabezi burya tugira Guterimbere ba ni ibitaro bikomeye urumva nk'uwo mwaramwezoneye ntimwahomvye kuko yazanye ibintu byo valeur ikomeye ntuze hôpital militaire hariho ONG bakoranye kuri bijya vy'ingwara z'umutima bazanye ama equipement afise valeur de 3 millions de dollars mumva nkayo nitunga ginjiye mu Burundi 3 millions de dollars hamwe bahora baja kwivuza imitima babaga imitima hanze ubu ngaha ubu bigiye kuberaho umva nk'iryo nitunga ginjiye mu gihugu kumwexonera urumva kuba wungutse nta kwexonera umuntu atanyungu hariho abandi nkunda hariho abajene bagenda bakemporota ikintu atayexoneration ntibisabire exoneration ati nanje igihugu ndeke kugiterera ati je nta exoneration ari umujene yabimbariye ati je to ati byo nerwa ndandika ngo ndonda ama exoneration ati je nikorera akazi kizima nunguka nta kintu twogira abantu umutima mwene uko byo bigenze neza Imana niyo nkuru tuzohinduka kandi bizogenda neza Imana rero nibahezagira